Hello guys, twongeye kubaramutsa ubugira kandi tubamwira canke mwaramutsa abakunzi ba Fresh TV aho muherereye tubaha ikaze mu kiganiro cacu Our News no musi dufise uwundi mutumire mushasha ko twamye ko tuzotuzanira ibintu bishasha gusa reka tumuhe ikaze atwidondore maze tugiye kuganira bishasha vyo muri nondwi canke se vyo muri no minsi tubaha ikaze. Murakoze cyane nitwa Emanuela niyo nizigiye hama nkaba nkijijwe. Yego tubaha ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Nkuko mwavyumvise turi mu kiganiro Our News akatubwire ama news atuzaniye iyo muri kino gihe. Ndabazaniye ibintu bishasha vy'igiteramo kizoba kuwa Mungu itariki 17 z'ukwezi kwa kane. Benshi baje ko azoba ari kuri Pasika, yego no munsi wa Pasika. Hama kazoba itariki 17 nyene isaha 8 ku kadomo canke 14h top. Ico giteramo kikazobera mu nyubako z'ishengero Carpos riri mu Kabondo. Ku bantu bazoba bavuye muri Nord canke hano muri ville mufata bus ya Kibenga ikabasiga kuri Pomuha muca mubona akayira kivu muguma mugenda kunyene gushika kuri Eglise Carpos. Kubazo bavuye mu Kanyosha canke mu Kibenga mufata bus ya Kibenga ikabashikana kuri Pomuha nyene hama mukaca mubandanya iryo barabara nyene. Murakoze cyane. Ese ico giteramo cyateguwe na Manuel nyene canke hari abandi bantu bagiteguye? Oya, ico giteramo cyateguwe n'indi migwi mugabo ahanini hazoba hakora umugwi bitwa Chandelier de Gloire. Ni umugwi uri Igoma ufise indirimbo nyinshi cyane, ufise ubu ama album abiri, iya mbere imwe indirimbo 8, ya kabiri imwe indirimbo 9. Rero kufazoba bayifatanya natwe muje kuri YouTube muzira izo ndirimbo mugire like mugire share, donc muzipartage n'abandi musige naga commentaire imbere yuko tuza mu giteramo. Ego kugira tuzoze twaziborotse zose ku buryo utazoshika muri aba bantu gusa indirimbo ikurikira ni yahe. Ego kandi ngo nabantu sinzo ndimbo tunamenyereye tunazi. Ego cyane gose. Indirimbo zidukunda amashinga atandukanye. Hariho nk'iyo nkunda cyane ivuga Rafiki Mwema vraiment ndayikunda. So wenye disi yakana bandika ndari benshi nubwo atayituririmba biswe ko dimanche le 17 ushaka kuhagira ngo ubibonere live kandi mwe tumwa turaba kuri YouTube gusa urerazo bari gutyo. Nta kintu rero kiryoshe nk'iyo umuntu maze kumva indirimbo ukunda ukacibona umuntu. Okay. Aha murakoze cyane rero Manuel neza ko aje hari ivyo ariko Imana ishimwe hano turi kumwe na manager. Ego twashoboye kuzanana na bamwe bavyo babiteguye witwa Kiss hamwe no manager w'iyo groupe yaje hakirikare kugira adusangize vyinshi. Misigwe nawe avuye Congo. Ego nawe nyene yaje ava ko yaje kwanza kuraba akarere nyene. Kuri akarere no kutubwira vyinshi vyerekeye reka kumva nawe tubikaze atubwire nk'ibintu nka bishanke bitatu tuje ngende ko neza ko abazi vyinshi nibo bafise mu ntoki. Ego murakoze cyane. Murakoze nawe. Ego nkuko mwavyumvise rero n'umunsi kumwe na manager nawe akaba nkuko mwavyumvise azofise igikorwa canke baje gukora muri iki giteramo ntabwo ari abarundi baje bava mu gihugu ca Congo. Rero niyo mpamvu tugiye guhindura ururimi gatoya kugira ngo dushe gutahurana niwe tugiye kuganira. Et voilà, nous sommes avec le manager de l'équipe Chandelier de Gloire, je pense. Oui. Manuel vient de nous dire l'introduction, comment, ou bien ceux qui ont organisé l'événement et quand est-ce qu'on va se passer l'événement, et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi de le faire ici au Burundi. Ok. Déjà, merci pour cette question. Je suis Mika Mpiana. Je suis le manager du groupe Chandelier de Gloire de Goma. Alors pourquoi nous avons accepté de venir participer à cette production? Nous sommes venus premièrement parce que nous sommes un groupe évangélique et nous évangélisons au travers de la musique et que partout où il y a nécessité ou soit où on a besoin de nous sommes toujours prêts pour y aller. Alors, les organisateurs de l'activité, la célébration Pâques 2022, il y a la maison de production Alkis Music, il y a Elle Maison,
est une maison qui est une structure de lumière événementielle. Il y a également l'église Carpos. Alors, nous sommes venus, nous serons là, ce sera le 17 avril. L'activité se tiendra à l'église Carpos. Et donc, je disais, nous serons le 17 avril, le 17 avril 2022, à l'église Carpos. Nous serons au grand complet avec toute l'équipe Chandelier des Gloires. Nous serons là, nous allons chanter, nous allons célébrer. Ça sera vraiment dans la présence de Dieu. Pourquoi vous avez choisi le jour de Pâques? Alors, déjà, l'intitulé de l'activité, c'est Célébration Pâques. Et donc, nous avons choisi ces jours-là pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, étant chrétien. Avec les Barondais, entre guillemets. Pour nous, il n'y a pas de Barundi, il n'y a pas de Congolais. Quand nous sommes en Christ, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais puisque vous avez choisi le Burundi, vous voulez d'abord être avec les Barondais? Nous avons choisi Burundi, premièrement, c'est notre toute première sortie ici à Burundi. Et nous nous sommes dit, on aimerait bien passer la célébration Pâques à Burundi, essayer un peu de découvrir ce qu'il y a, essayer de voir des artistes de Burundi. C'est pourquoi même nous aurons des invités. Il y a Alkish Music qui est également invité. Il y a le groupe, Graceful Group, du frère Alain Paloukou qui seront également de la partie. Il y a Maman Sephora. Alain aussi serait ici, c'est lui qui a gagné Alors, nous sommes en pourparlers avec lui. Nous n'avons pas encore fini pour confirmer s'il sera là personnellement ou comment, mais son groupe sera bel et bien. Si son groupe serait ici, ça veut dire que lui aussi serait là. Alors, c'est notre souhait. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez quelqu'un, ou bien des gens que vous allez inviter pour ce jour. Oui. Oui, il y a des invités pour prester. Vous pouvez inviter donc. Ah, vous voulez que j'invite, que je lance un message? Il y a des invités qui se trouvent sur l'affiche qui seront là, mais je veux que vous invitez les autres. Alors là, je lance un appel à toute la population de Bujumbura et ses environs. Je vous invite à venir participer à cette grande activité évangélique. Donc, invitez des amis, vos connaissances, venez en famille. Nous serons très ravis de vous compter parmi nous. Donc, chez nous, l'invité invite, pardon. Donc, kama tunakualika na wewe ita mwingine mkiwa mingi sana tuyale, ça sera pour la gloire de Dieu. Surtout, nous vous garantissons et nous vous promettons une activité de qualité sur tout le plan. Donc, venez et ça sera dans la présence de Dieu. Karibu. Merci beaucoup. Muvutse ko yagira jivanga indi minsi mu Burundi ariko ndazi neza ko mwatahuye ubutumire ni le 17 ni kuri wa Mungu uza muri l'église Carpos azoba ari après midi guhera isaha 8 muratumwe cyane Chandelier de Gloire ni wa mugwi canke se equipe tukunze cyane hani mu ndazi n'indi zabo nyinshi twakunze kuziririmba Yesu ni wangu siku zote. Exactement. Ndazi ko nshaka kunze cyazumba turatumiye cyane gose. Merci beaucoup. Tibutsa kandi kuzomuregira like share na subscribe mushobore mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi. Bye bye. We see